uno munsi uri hejuru twaje kwifatanya na mwebwe banyabuhumuza kugira ngo duhimbaze imyaka 6 irangiye Imana iduteye iteka ryo kuja imbere yanyu ngo tubarongore. Shimire bimwe vy'umwihariko mwebwe ndongozi zo muri iyi ntara nziza Buhumuza, na cane cane mwebwe abo muri komine nziza Muyinga, kuko twabaye tukibamenyesheje yuko uyu munsi dushaka kuwihimbazanya namwe. Turumva yuko mugize akanyamuneza wo kubana natwe, nawe tukaba tubashimiye kungene mwatwakiranye igishika ngahi wanyu. Dushimire Imana yoyo yaturongoye ikadushikana kuri uyu munsi, kandi n'ubu ikaguma ariyo iturongoye mu rugendo turimwo, kandi urugendo rutoroshe, urugendo rwo gushikana Uburundi ku gihugu giteye imbere. Iki gikorwa kitoroshe Imana yagishikirije umuntu atarafise amagara menshi. Sije nari mfise igikenye kinini kurusha abandi, sije nari mfise uburebure kurusha abandi, ndetse sije nari mfise n'inkomezi kurusha abandi. Ariko Imana yaravuge mu Barundi kugira ngo abari jewe mushira imbere. Nico gituma ntahengeshanije kubasaba na mwebwe bene gihugu yuko twofatana amaboko, kuko turi kumwe twarabona ko bishoboka. Nezerejwe nuko dushitse kuri uyu munsi tukiri kumwe twese tugize ubumwe. Ubu muri iki kiringo dushitsemwo nta muntu akidandaza ubwoko bwiwe, nta muntu akidandaza umugambwe wiwe, nta ugihaya n'idini ryiwe. Iki nico cerekana urunani rukomeye kandi ruturemesha ko koko turi kumwe twese bishoboka. Ndetse dushitse muri iki gihe tugize urunani bimwe biboneka, ku buryo n'akahise kacu kabi turiko twese turakayengayenga neza, turondera ingene ivyakozwe bidazopfa bisubiye mu gihugu, kandi tugongera tugasubiza hamwe, tukabana tugafatana urugendo atawugikanaguzwa arabo wundi. Twahevye ya migani ngo uwutambana na mukeba ntakubita urugohe. Iyo ni migani yataye igihe, ubu ngira ngo ntabakiriho bayica, kuko muri ico gihe hari shetani yari iriko irateranya Abarundi. Iyo shetani rero yashaka yuko Abarundi baguma barabana ribi. Nico gituma ico gihe bacavuga bati utambara na mukeba ntakubita urugohe, kugira hebe gukora ibikorwa vyo muteza imbere, ahubwo aguma hanze amaso uwo yikeka ko yoba ari umwasi wiwe. Ndetse nabumva bafise umutima wo gushira hamwe, nabo nyene baca bacira umugani ngo umwana wundi imbaguhisha ivu, kugira wumve yuko naho utabona ivu ariko arakwimbira icobo, kugira tugume twikekana. None munsi tunezerejwe nuko igihugu cacu koko kirimwo ugushira hamwe. Rero iki gihe ni igihe cyo kwibutsanya, kuko ntushobora kumenya urugendo wagenze utabanje gusubiza amaso inyuma ngo urabe iyo wahereye isemo. Sinohera isemo kure cyane noyihera muri uwo mwaka 2020, aho mwebwe na bene gihugu mwantora ngo abari jewe ndabaje imbere ndabarongora. Ubwa mbere nuko nasanze twubakiye ku mushinge mwiza, kuko amatora yaheze atawike ku wundi, abene gihugu bose bashize hamwe. Mbere ico gihe simpengeshanya no gushimira nabo twahiganwa, kuko twahiganwa nk'abavukanyi, tugahamagarana tukabazanya, kandi twahejeje ico kiringo twese dushira hamwe.
rero natanguye urwo rugendo turi kumwe, turi mu bihe bidasanzwe. Ubwa mbere nuko twari turi mu bihe vya nankana kubera ibikomere vy'ivyadushikiye muri kahise ntivyari bwigere bihera, kandi ico gihe vyaraboneka ko abenegihugu benshi umenga ntibizeranye n'abarongoye abandi mu nzego. Ico gihe rero abenegihugu benshi mbere nka bose bari bijiriwe, kuko twari duhejeje kubura umukunzi wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Mbere rero jeho ntivyari vyoroshe kuko twari duhejeje kubura uwari kumenyereza. Birumvikana yuko rero abantu bari bijiriwe bari muri nankana, kuko uwo muhini mushasha waruje wari uteye amakengana cyane cyane ko uwari kumenyereza yaragiye. Ico gihe mbere nanje kubera nari mushasha harimwo na benshi banyikeka bavuga vyinshi, ariko icandemesheje ni kimwe, nuko Imana iratora abakomeye ikomeza abo yatoye. Ikindi candemesha nuko Imana muri kumwe ntaco ushobora kunanirwa. Iyo rero abantu barinze bagutora akaguhurizako, Imana muba muri kumwe. Twari kandi muri ico gihe mu ruhagarara, kuko isi yose yari yugaranye. Amagara y'abantu ntivyari vyoroshe, kuko twari duhanzwe na cakiza coronavirus, kandi isi yose cari kihanze nta watabara uwundi. Muca mwumva mu vyerekeye amagara y'abantu ko zari ingorane gusa. Noneho rero uretse n'ivyo, igihugu cy'u Burundi cari gisanzwe kiriko kirisanasana, kubera twariko duhangana n'ingaruka z'amagume twaciyemwo. Muri ico gihe nyene tukaba twokwibuka yuko twari tuvuye no mu ruhagarara rw'ivyateye mu 2015, aho abari bashatse gutembagaza ubutegetsi bari bagifise akarezareza ko kubandanya bahungabanya umutekano. Dufatanije rero ukuba mu karenganyo kukugaranwa n'ibihugu, ukagira nico kiza ruhonyanganda ca coronavirus, ugateranya n'uwo mutekano muke, murumva yuko hatari mu bihe vyoroshe. Abarundi kandi ico gihe ntibari bwamenye kuzirikana neza igihugu. Wasanga hariho abarundi bazi ndetse yuko igihugu ivy'igihugu bishobora kwizizigwa n'akagwi kamwe. Ntibari bazi n'ingene bashobora kwiba ko atafashanya ivuye mu makungu. Abarundi rero bari bafise uwo mutima umeze gutyo, kugira utunganye intwari ibereye ntivyari vyoroshe. Mbere muri ico gihe hariho n'abarundi biyita ibihangange atawukorako. Hariho n'abandi bifata nk'abacangero, abandi bakaba basinda bibazwa. Murumva yuko igihugu kitari kimeze neza. Abenshi mu ndongozi bari bicariye ngaho nyene bazi yuko ari uguhembwa bicaye. Abenegihugu mbere bakarenganwa izuba riva. Abenegihugu ico gihe bari bameze nk'intama zabuze umwungere. Abajejwe ibisata bitandukanye ntibabona ingene boshobora gufasha abenegihugu mu bikorwa. Mugwaruka cane cane murazi yuko hari umwiheburo. Hari umwiheburo kuko cane cane abize bari bafise umwidogo, bavuga yuko ari bishomeri babuze akazi. Aho twaca hose wasanga umengana ururirimbo rufise igitero n'icitabirizo ngo ubushomeri. Ico gihe rero muca mwumva yuko natanguye kubarongora muri nankana,
kandi abarundi twasa nuko ariho tugira tutangura urugendo nyarwo rudushikana kwiterambere, ariko tuvyibuke yuko nta mbona kazoza twari bwabone, kandi utagira imbona kazoza. Mu gitabo cy'ijambo ry'Imana bavuga bati ahatagira imbono kazoza abantu bose bitwara uko bashaka. Utagira imbona kazoza ntacererwa kuko ntagira yaja, ahashitse hose habari aho nyene. Nico gituma wasanga abarundi nka bose bicaye ku mabaramiro. Ico gihe ntayo twari dufise, no kuvuga umwe wese yabona yuko bisa no gutunganya ahari gusa. Mwene bimwe byo kuvuga ngo nderera uzosubiza ngarutse, ntitwari bwiyumvire ingene dushobora gukora igihugu ngo giheze gitera imbere. Ariko rero mu ntango ya vyose twararose ingingo ngenderwako ivyo twofatirako kugira ngo dufate urugendo. Icambere kwabaye ingingo ivuga iti turi kumwe twese birashoboka, kugira ntagire ucika intege, kuko abantu bafatanya amaboko bose nta numwe ahenuka, umwe wese aravyura uwundi. Nico gituma yabaye nk'inkoni tugenderako, turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ndumva ko n'ubu mwakagendeyeko, ako niko gakoni twagiye twitwaza. Tuvuga yuko tugira duhindure imizirikanyo y'indongozi, yuko indongozi zomenya ko ziserukira igihugu. Igihugu naco ikaba ari kivyeyi. Igihugu kirimwo bibiri, hariho igihugu kivyeyi impetso yaduhetse, n'igihugu nzego zirimwo abagiserukira bagaheza bakatuja imbere mu kuturongora mu bikorwa vyose. Nico gituma twavuze tuti ubu dutegerezwa kumva twese ko turi muri leta mvyeyi, leta yubahiriza umutekano wa bose, leta ibona ko abana bose arabayo, leta ibona yuko ubutungane butegerezwa kuba mu bose rimwe muri abo bene Burundi. Hanyuma turavuga tuti dutegerezwa kuba mu gihugu kirimwe ibikorwa, igihugu c'abakozi, guhera ku nzego z'igihugu, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu, ndetse n'abene gihugu bose bakumva yuko twese tugize igihugu kimwe, igihugu gikozi, leta nkozi. Izo ni ingingo twagiye turagenderako kugira dushobore gushika. None rero ico gihe twaciye tubona ivyihuta twokora. Ubwa mbere kwari uko twoshobora kugarukana umwizero mu bene gihugu, mbere umwizero hagati y'inzego n'abene gihugu zibonekera mu gutsimbataza intwaro ya demokrasi. Intwaro ya demokrasi nk'uko twama tubivuga ni intwaro y'abene gihugu, aribo bitorera indongozi ndetse aribo nyene iharanira. Intwaro ya demokrasi ibonekera yuko umwene gihugu wese afise ijambo, ashobora gushikiriza ikiri ku mutima, ata numwe ariko aramushinga ijisho, atamuraba igitsure. Turanezerwa kuno munsi abene gihugu ntibagitinya indongozi zabo. Demokrasi y'ukuri jewe narinzi yuko imigambwe ari kugira ngo twagure aho abene gihugu bashobora kuvugira. Mugabo nari nasanze ico gihe imigambwe yari y'abantu bariko bayifata nk'ingazi ibashikana kuronka ivyicaro vyabo. Mugaje narinzi yuko imigambwe ibaho mu ntwaro ya demokrasi kugira ngo yagure abene gihugu baronke ahantu hanini habaho bashobora kuvugira. Ariko uno munsi ndanezerwa yuko atanjyane mbona hagati y'imigambwe, vyerekana yuko wa mutima w'uko imigambwe ari urubuga abantu bahurirako bagashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo, bigaheza bigashikira n'indongozi, zigaheza zikarondera umuti wavyo. Ikindi ko ari kugarukana umwizero hagati y'Uburundi n'amakungu. Nababwiye ko ico gihe Uburundi bwari bwugaranywe atari gusa kubera ikiza ca coronavirusi, ahubwo kubera n'amakungu yari yadufatiye ibihano vy'akarenganyo. Twaciye tuja kuri urwo rugamba, turamenyekanisha ukuri ku Burundi, turamenyekanisha ukuri kw'inzego z'Uburundi, gushikaho babona yuko ivyo bari bagize bitari ivy'ukuri, bubakiye kuba bahenze. Uno munsi tukaba tunezerewe ko
ruhashitse igihugu gisigaye cubashwe mu makungu gishinga icumu mu makungu. Ingene Burundi bwarongoye ishirahamwe rya Afrika ry'umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Igihe twari turongoye iryo shirahamwe mwarabonye ko twashimikiye cyane ku kibazo kijanye n'amahoro n'umutekano, bituma mbere ibihugu byo mu karere byose dushira hamwe inteko kugira ngo tuje kugarukana amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho gushika ubu bigicumbagira, mugabo abarundi bobo bagumye ku murego, baguma bavuga bati dutegereza gushigikira ico gihugu, kandi tukaba tubona ko bashitse ku ntambwe nziza. Bamaze kubona icyo abarundi bamaze imbere y'amakungu, bagumye bizera igihugu cacu. Uno munsi igihugu cacu kikaba arico kirongoye umuryango w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Uno munsi rero n'amakungu arashima ku gikorwa turiko turakora kugira cyane cyane dutsimbataza amahoro muri Afrika, kugira ngo twese dufatane mu nda. Uno munsi turabona yuko ibihugu vya Afrika bitanguye kuza birafatana mu nda hirya no hino. Uburundi rero buratanga ico bufise kuko twaramenyereye ingene tubana neza n'ibindi bihugu tubana. Ikindi urundi rugamba twategeza gukora kwa rukugarukana umwizero w'ugwaruka. Uno munsi tukaba tunezerewe ko ugwaruka aho ruri hose n'utarashikirwa arafise umwizero ko nawe azoshikirwa. Twaragize umugambi wa payeje. Uwo mugambi ujejwe kugarukira ugwaruka mu kwiteza imbere. Uwo mugambi uramaze gukora bimwe bishimwa, mbere nanje bikabinezereza kuko ugwaruka rumaze kuza kunyiyereka rukavuga ruti tugira tukwereke ko twabaye natwe abantu. Ubu hari umwizero kuko turabona neza ko biriko biragenda neza. Ikindi kwari uko ruca rutangura kugwanya akarenganyo mu bene gihugu. Ico gihe ndibuka yuko twarabigize ko inama, ndetse turitwaza n'ijambo ry'Imana ryari mu gitabo ca Nehemiya. Nehemiya yagiye gusubira kubaka igihugu cari carasambaguritse. Ahejeje kucubaka casanga akarenganyo kari kariraye muri bene Israeli. Nawe arabafasha kugira ngo tugwanya akarenganyo. Na twebwe rero twaciye tuja kuri ico gikorwa gushikaho twemerera bene gihugu yuko aho bazobona gahaze indongozi ziriko zikora nabi bazobitumenyesha. Turugurura umuhora wa telefone. Ubunezerezwa nuko ico gihe intara ifise ibirego bike, ku munsi hari ibirego birenga 500. Kandi twari dugifise intara 18. Ariko uno munsi ndashobora kumara iminsi 7 ntabonye ikirego kivuye mu ntara imwe. Ugasanga mu Burundi bwose sindonka ibirego birenga nka 27. Ivyo birekana ko tugeze kure. Vyerekana ko indongozi zamaze gutangura gukora kugira ngo ntizirenganya bene gihugu, ahubwo zibahagararire. Biraca biraza ntawe amahahandi. Kandi murazi yuko n'ikibazo cy'ubutungane naco cari kiduhanze mu biduhanze. Ico kibazo naco twaracicariye turaraba imizi yaco iyo iva. Dusanga vyose bifatiye kuri kahise. Muri kahise ubucamanza bw'i Burundi bari babugize nk'igikoresho. Igikoresho c'abafise igikenye. Hanyuma dushitse mu ntwaro ya demokarasi, ubutungane buraronka kwishira no kwizana, ariko abacamanza ntibakira ingwara, baca baguma bitwara nk'uko bitwara kera. Imiti twagiye turayitora, ndetse ubu turamaze kubona ko ingorane zihari mu bucamanza ari ukubera abacamanza batararonka urwego babona ko ari urwego babibazwa. Baguma babona ko umenga bibazwa urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Arico gituma twaciye dutangura inzira yo guhinyanyura kugira ngo ubutungane dusubire tubukore neza vyiza vy'abantu. Nico gituma mwabonye twahereye ku muzi tuza kubahuza bo ku mitumba, dusubira noneho tuduga no ku mutwe tuja mu nama nkuru y'ubucamanza kugira ngo umwene gihugu arenganijwe aronke inzego ashobora kwitura nabo babari igiturire. Turiko turaraba rero no mu bucamanza ubu duhanzwe n'ibirarane ntiduhanzwe na bishasha. Ivyinshi dusanga ari birarane, mugabo navyo nyene tugerageza kuza turabitorera umuti uko bukeye uko bwije.
muri ivyo birarane nyene murazi ko ubutungane bumwe bunywanisha bubandanya bukora kugira ngo ivy'akahise ntibidukomeretse, ntitugume tuvyikoreye, ahubwo tubitorere umuti turi kumwe twese kandi bizoshoboka. Hari n'ikindi cari giteye ingorane mu gihugu, hari ubukene butagira uko buvugwa, cane cane inzara. Aho twaca hose twahasanga abantu bagwaye kwashi, tugasanga abantu badashobora kuronka n'agasabuni. Uno munsi turiko turaraba ingene Musa, turabona yuko urugendo ruriko rugenda neza. Kurwanya inzara twarabihagurukiye duciye mu makoperative. Ndavyibuka bariko baridoga turiko turaha umutahe w'ibanze amakoperative, bakavuga ngo nagiye gupfa ubusa. Mugaje ndabona ingaruka zayo, ubu ndabona yuko umwimbu uri kuraduga, n'ikimenyamenya nuko hari imyidogo yuko tutabaguriye umwimbu. Ivyo bica biboneka ko urahari. Ico rero icambere nuko duca tuvuga tuti n'imiburiburi ubu turafise ibyo turya twimbuye. Hanyuma rero wa mupfuko nawo turonke ingene woronka, hanyuma turonke uburaro, twambare neza, tugire isuku, tumererwe neza. Hariho ibindi bijanye no gutunganya itunga ry'Uburundi. Nababwiye yuko Uburundi bwari butunzwe n'imfashanyo. Nimwiyumve rero igihugu cari gitunzwe n'imfashanyo ku bice birenga 50%, hanyuma makunga agaca gita akagicutsa. Ingeri ico gihugu cari kubaho. Abarundi mwaravuye hasi murakora gushikaho abarundi n'imiburiburi igihugu kiguma gihagaze neza. Nivyo kubera ntitwari bwamenye niyo dukura amikoro yotuma dutera imbere. Abenshi twari twicaye twama turindiriye abagira neza. Abagira neza mukaba muzi yuko ivyagusa navyo bitera ubwenge buke, ntitwari bwamenye ubwenge bwo kwironderera ivyacu. Nico gituma mu bibazo bijanye n'ubutunzi abantu benshi bazi yuko bigira ingaruka uwo mwaka nyene. Ibibazo vy'ubutunzi bigira ingaruka n'imiburiburi inyuma y'imyaka 5. Hajya muri ko muragira habaye fraude muri obere ntibatoze amakori n'amatagisi kugira ubimenye ntubimenye umwaka nyene, ubimenya mu myaka ikikurikira kuko muca musaga ikigega cabunzwe. Nabijya rero muri ko murabona ivyo dukenye bikenera amahera, nuko twafatiwe ivyo bihano, yafashayo ntiyasubira kuza. Abarundi rutangura kwirondera ingene tworonka mikoro atuma dushobora kwironkera ivyo dukeneye. Kubera rero ubwo bwenge buke ubwenge bwagiye buraza turamenya gutunganya utwo duke dufise, turashobora kuguma dukora ibikorwa nkenerwa vyose vy'igihugu. Ariko hariho ibikorwa biba bijanye n'iterambere rikomeye bisaba uburyo bwinshi cyane, naho nyene tuguma turondeza. Uno munsi dufise akanyamuneza kubona mbere nishira hamwe kitayigega c'isi yose FMI riheruka gutanga icegeranyo rivuga yuko Burundi twagize intambwe irengeye n'urugero. Mbere nejo twari turi kumwe nabo muri Banke Mondiale, nabo nyene baravuze bati Uburundi barabukeza kuko bwaramenye kwibako kandi bugeze ku ntambwe iboneka. Kubona igihugu cari kigeze aho bakubwira yuko amafaranga ari menshi kurusha ivyo twimbura inshuro zirenga 45, nukuvuga amafaranga ategerezwa kungana n'ivyo twimbura. Nimwibaze rero mu mwaka wa 2025 bavuga yuko amafaranga dufise arenze kuvyo twimbura inshuro zishika 45. Mugabo ubu baduhaye icegeranyo bavuga bati mugeze ku bice 10, inflation igeze ku bice 10 n'inusu kwijana. Murumva yuko ini igikorwa gihambaye cyane, mbere batumva niyo twabikuye. Iyo bariko barambaza iyo twabikuye ndabwira nti twaramenye gutunganya itunga ryacu. Ubu twaratunganije ikoreshwa ry'amahera y'igihugu. Ubu namwe bahora banyonyonora kugira bishobore, naho ifuka atawumenye yica, imyobo yose twarayugaye. Nico gituma twaza yujya mugambi wo kwegereza bene gihugu ubutegetsi kugira ngo amahera yose y'igihugu asohoka agiye kuramira abene gihugu, ntagira amahera asubira gusohoka agiye kononwa. Ivyo vyaratumye
amahera twari dufise aba make dushobora kuyakoresha ibikorwa bizana iterambere biraboneka. Ubu rero umwimbu uriko uraduga wegerezaho tuzovuga tuti Uburundi bwashitsaho ubutunzi bwabwo bumeze neza. Mugaragira ndababwire tugume kuri uwo murego wo kugwiza umwimbu, ko tutagwijije umwimbu tuzoguma mu bukene. Ivyo twimbura biriho, arico gituma twaciye dushira imbere ibijanye n'ubutare. Twasanze wari umurima weze twicaye ko ngaho umenga ntaco wotumarira, ariko ubu uko mwumva bigenda n'umwimbu ba wabonetse ushoka hanze. Dukomeze umurego rero mu burimyi, haba muri ivyo vy'ubutare dukore turonke ivyo dushora hanze. Mbere turamaze kuronka n'ugwaruka ruzi gushora ubwenge bwabo muri bimwe twita teise. Ubu gwaruka rurashora hanze rukazana amahera mva makungu. Ivyo vyose nivyo bituma ubutunzi bubandanya. Hanyuma rero hari n'urugamba rukomeye urwo kwegereza ubutegetsi abene gihugu kugira ngo bose bumve ko mu gihugu bafise ubutegetsi kandi bitura. Ni muri iyo ntumbero mbere muri iki gikorane twazanye iri jambo ry'urufatiro yuko indongozi nziza ari yizi gutorera umuti ibibazo by'abene gihugu. Gutorera umuti ibibazo by'abene gihugu. Dutandukanye ibibazo n'ingorane. Ibibazo ni kijya kintu umwene gihugu atishoboreye akaza kukubaza ati iki naco byogenda gute, ugaca uraba ingene ugitorera umuti. Niki rero tuzomara igihe turiko turiga cyane. Kwegereza ubutegetsi abene gihugu bituma abene gihugu biyumva mu burongozi bwabo. Muri iyo ngingo nyene umukuru w'igihugu ari we yagiye imbere. Umukuru w'igihugu no munsi twoshobora kuvuga ko atakiri uwiwabo. Ubu twarubatse mu zindi ntara, ubu ntitugegenda twihuta. Mbere shimira abanyamuyinga kuko mwaradufashije ngaha turafise icicaro ahandi wacu. Ubu sinkiri wa kure, simvi wacu bumvi Burundi shitsi Muyinga ni wacu, shitsi hajya hepfo mu Cankuzo twarubatse Kirimba ni wacu, dushitse hariya hirya muri komine Kirundo ni wacu. Murumva yuko tubandanya kugira ngo twegerane twese tubonane. Ni muri iyo ntumbero rero nababura amatari tuguma tubereka ingene bokora gushika habene gihugu bazokwegerana bose. None rero muri iyo ntumbero ntitworeka gukeza abantu bose twafatanye urugendo. Ubwa mbere mwebwe abarundi ndabakeze kuko ntimwahushije. Iyo mwahusha mba narabataye mu manga, ntimwatoye impumyi. Koko nahigiye vyinshi, nagiye mwishure. Iyi myaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora, kuko nariko ndiga narose diplome rero. Kuko ubu namenye ingene barondera uburyo buteza imbere igihugu. Kare nta warabizi yaguma avuga ngo amakunga azompa. Iyi gihe rero maze cyari igihe cyo kwiga. Ubu rero naramenye ico nico cyambere ndabemereye. Naramenye nico gituma indongozi dukorana babe barabimenya. Ubu bafise umudereva ziyaja azi nicokogwa. Uzobikinebwe rero ntaza mbaze. Ndakeje rero mwebwe abene gihugu kuko mwatoye neza. Uno munsi kubera turafise n'imbona kazoza, kandi ugira utora imbona kazoza nuko nawe uba ukanura. Iyo mbona kazoza ugaheza ukayimenyesha abandi. Nagira nkeze imwe vy'umwihariko abo twatanguranye urugendo. Hari habo twatanguranye urugendo. Mpere kuri nyene iteka umukuru w'inama nkenguza amateka. Kubera igihugu cagumye kimwizera duga. Twatanguranye urugendo rumushikiranganje w'intwaro hagati umutekano n'iterambere rusangi. Bukeye kabiri igihugu kiramugomwa abo umushikiranganje wa mbere w'ugwego shingwa bikorwa rw'igihugu. Hanyuma bene gihugu murumva bwa mbere yagomwa n'umuntu umwe. Mugabo urera bene gihugu nabahavuye bamugomwa umukuru w'inama nkenguza amateka. Aho ntimwe muhamashigaye. Murumva ntarata arabandanya imbere ni heza. Nkeze ugira kabiri icegera cy'umukuru w'igihugu.
twaratanguranye n'ubu turacari kumwe, ntarahemuka, ntarampemukirana, ntaranyononera. Murumva yuko ari iteka. Nkeze umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nshingamateka twatanguranye ari baserukira bene gihugu dukorana. Abene gihugu barongera baramwizera kandi vyerekana yuko ari intwari. Ndamukeze, ndabasaba mu mukomera amashi kuko yakoze vyiza, n'ubu turacari kumwe muri urwo rugendo. Nkeze kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bahora bavuga bati ukazobona umugabo w'inkerebutsi ngo uzumenye ko impande yiwe haba hariho umukenyezi w'inkerebutsi. Ukazobona n'umukenyezi w'inkerebutsi uzumenye ko impande yiwe haba hariho umugabo w'inkerebutsi. Nyene cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarakoze ibintu twese novuga nti ni ibintu twese twakangutse kuko nta waravyiteze ko bitorera umuti. Hariho ibibazo biri mu miryango, aho abakenyezi bari bafise ingwara zo mu kigo, twese twari twaratanye n'akagazuzo, nta wabona iyo bija n'iyo biva. Arafasha imiryango, abakenyezi birirwa baratukwa mu miryango ngo ntibarose ibibondo, arabafasha baribaruka. Arafasha ibijanye n'amagara y'abantu, ndetse abo ariko arafasha n'imiryango no kurera abana. None rero kubera ivyo vyose mwarabonye n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ryaramugomwe rimuha agashimwe. Mbere nagira ndababwire yuko n'ubu bugira kabiri bagira mwusure, aho bukera azogenda kuronka kandi gashimwe mw'ishiramwe mpuzamakungu ONU kubera ibikorwa akora. Sinivyo gusa, ndetse uwo mwaka hoho avyara amahasa kuko azova muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cicaro c'ishiramwe mpuzamakungu ONU, aca agenda mu gihugu c'Ubwongereza mu cicaro c'inama nshingamateka y'Ubwongereza, nabo baramubonye ivyo akora, nabo bacamutegurira agashimwe. Murumva yuko ubuhoho umwaka avyara amahasa. Ibi vyose nivyo bizana umwizero mu gihugu. Iyo imboneza zibona iyo zijana abene gihugu mu gutora umuti w'ibibazo baba bafise, ivyo batishoboreye gutora umuti. Erega hari ibibazo abene gihugu bitorera umuti. None nk'umwene gihugu aja kubwira ngo ndashonje, abaje kubwira ngo uje kurimiwe, izi ngo zose umuntu yozikwira, mugura mwereka umuti, utumuti w'inzara nukurima. Akubwiye ati erega singira gahuzu, umuti wo kuronka amahera yo kugura gahuzu nugukora ugashora. None ngaho ntubumweretse umuti, akubajije ati noye nokora iki, uti kora iki niki kirazana. Nico ituma indongo zitegerezwa kuba ari yibona. Nongere kandi ndabakeze ubugira kabiri mwebwe abene gihugu, ndabakeze kuko uretse n'ivyo indongozi ntacishobora gukora batayifasha amaboko. Muribuka n'igihe Musa abahameleki bari bamutegereye kugira ngo bashobore kugwana amanika amaboko, hanyuma bakamusegura amaboko. Namwe ndabakengurukira cyane, ndabakeza ku bugamburutsi bwanyu, ubugamburutsi bw'abene gihugu bwatumye mwese abene gihugu mukura amaboko mu mpuzu murakora, hanyuma murisununura. Hariho ikinezereza cyane, burya hariho ibintu bitabesha. Igihugu isura iri kwirahinduka. Maze iminsi nakira abantu bavuye mu makungu baje batugana, bose baravuga bati Uburundi bwarahindutse, bose barabivuga. Hari n'uwo nabajije nti none ngabona hahindutse iki? Bwari ubwa mbere haje ntavuga ngo kare naraje bwasa nabi, yaciye avuga ngo ivyo ari byose uko nabuziga siko ndabubonye. Bati igihugu cyahindutse, kirafise isuku. Abantu babonye ubu barafise agasuku ku mubiri, barambaye neza. Naravye ingene abamama ngaha bambaye neza, ndaraba ingene aha komine Muyinga kubuye, nca ndabona yuko koko ni ikintu kitabesha, isanamu itabesha. Abantu barasukuye, igihugu kiriko kirahindura isura. Iyo rero igihugu muriko muragihindura isura, biba vyerekana ko mwatanguye kugikunda. None rero ndabakeje kuri uwo mutima wo gukunda igihugu. Hariho rero
ngo inyuma ni kwita inkoni nyinshi ngira nkeze umugambwe CNDD-FDD. Izo nkoni si inkoni mbi, ni inkoni nziza. Umugambwe CNDD-FDD turavye ivyiyumviro vyawo, naratevye jewe ndagenda ndawiga, naho nari ndawurimwo ndawumenye muri iki kiringo, kuko nasanze atari umugambwe nk'iyindi, nasanze ari ishirahamwe ry'abene gihugu bashaka guhindura igihugu. None rero iki gihugu baragihinduka. Ndibuka ubwa mbere abantu bavuga ivyo n'ivyo aba CNDD-FDD muguno musi bose bari ku kivi kubera barose akarorero. None rero uwo mugambwe ndawukeza, kuko igihugu ndavye aho cavuye mu 2005 nkakirabaho kigeze uno musi boshaka bakiha amanota atanu wayabahaye. Tugashima n'ingene wunze ubumwe n'iyindi migambwe. Erega wo hambere hahise umugambwe CNDD-FDD ntiwigera ushobora no gutumira ngo abandi b'imigambwe bawusange no ku cicaro cawo. None ubu sigaye numva ngo umunyamabanga mukuru yatumiye iyindi migambwe ngo bari kumwe bariko barasangira akabisi n'agahiye. Ico nico kigira igihugu. Muri Burundi nta cifuzo nifuza na gitoyi yuko nobona abantu hageze amatora bariko bararyana. Hariho ibindi bihugu iyo hageze amatora wumva kugira ngo ntavuga rumwe na leta ngo mwirukeko. Sinkeneye yuko amatora azoba mu Burundi, azosubira kuba muri iki gihugu cy'u Burundi hari abazokwiruka ku bandi. Twese tugendere hamwe, kuko twese igihugu kiguma ari rwacu. Wewe ari ubaye uwa mbere urongora abandi, utabaye uwa mbere nta kibazo, bandanye ugenda mu bandi. Ico nico twipfuza. Nabo bagifisa akarezareza bumve yuko ntaco kamara. Ubu rero nico cifuzo ciza, nico ituma nagomba gukeza cyane kandi nshimira umugambwe CNDD-FDD. Nonga ndawizera ko wampaye amanota meza. Umugambwe CNDD-FDD warantumye, none ndashimira Imana ko ngira shikana mu bindi ntamenye. Tumenye rero yuko ubu turi ku rugendo, imbona kazoza turayifise. Imana iri kumwe natwe, itumurikira ijoro n'umurango. Imana niyo yambere ikingira Uburundi. Turi kuri urwo rugendo rero mumenye urwo arirwo. N'urugendo tugenda turagwana. Bene Israeli bagenda baragwana n'inyota, bakagwana n'inzara, bakagwana n'uruzuba, ndetse hariho n'abami babategereye bakagwana. Hagira uzoduhungabaniriza amahoro. Twese tugira urunani, ivyo tubigumye urwo n'urugamba, kuko vyerekana niyo nzira tumaze kugenda. Ivyiza vyose mubona dufise nigwo rugendo, muharura ibirometero nigwo rugendo tumaze kugenda. Ibi vyiza vyose dufise, ibi biri imbere yacu dutegereza guhangana navyo. Navyo ivyo bibi n'ubukene. Ntihagira uzobona ngo nkenyiki aca cika inkokora uraca uvuga uti ikiraka kirabonetse nje guhangana nawe wenyene wabukenewe. Ntihagira uzobona ngo iki kirabuze amenye ko gihagaze kuri bwa bukene nyene. Reka tugwane navyo, kuko n'urugamba rubandanya kandi tutegerezwa kurutsinda ko turi kumwe n'Imana. Turahanganye rero. Iyo uri ku rugamba uri kumwe n'Imana ntiwidodomba. Niyo haje bikomere cyane tuvuga uti Imana nihiri, ti Mungu yupo. None rero ndababwire, iminsi yose ukazobona igikomeye imbere yawe uzovuga uti Mungu yupo. Uzovuga uti Mungu yupo. Ntihagira ikizobakanga. Naho kizoza gifise ingufu zingana iki, urazobwira uti urahirwa ubusenga iyo nsenga. Nawe usenga Rusiferi nzokunesha, nawe usenga iyo senga nawe ntirenganya, iraza umunsi wayo. Bahora bavuga bati nimbwa ntibura umunsi. None rero tumenye ko turi ku rugamba, turi ku rugendo. Urwo rugendo rero hariho ivyo rudusaba. Urwo rugendo hariho ivyo rudusaba. Ubwa mbere n'ukwemera yuko turi ku rugendo, kandi tukemera ko ijambo nakazoza tuzoyishikako. Tubanze tuvyemere. Aburahamu Imana yaramubwiye iti wewe iki gihugu uzokihugabira, acaravyemera. Kandi Imana yarihejeje kumubwira yuko uruvyaro rwiwe ruzoba abangazi babaja. Mugaremera ati je ndazi igihugu uzokimpa naho biri uko. Ubanza kwemera rero
igihugu gitera amata n'ubuki dutegereza kugishikamwo tuvyemere. Ikigira kabiri rero urugendo rurakomeye no kwihangana, ntituruhe, twihangane. Nihaba hari ico tutarashika kuno munsi tuzogishikira ejo, nihaba hari ico tutazoba turashikira ejo tuzogishikira hirya y'ejo. Mumenye yuko ivy'Imana biri ku murongo, kandi ivy'Imana ntivyera ngo nukwera uri kurarira, vyera hageze aho Imana yavuze. Burahimu yarinze afata arahabona, Yakobo arafata arahabona, Izahaka arafata arahabona. Yakobo urumva bose hagiye kubonwa nande? Karebu na Yosuwa bonyene, na Musa ari Musa ntiyahabonye. Muga imbona kazoza yagumye ari yayindi. Nico gituma ari ukuguma mwihangana, imbona kazoza muyigumye, mutiyo turiko turaja turahabona kandi tuzohashika. Ubugira gatatu, kurinda. Mu Kirundi baramaze ngo umugabo arinda akaje. Ubugira gatatu rero no kurinda. Urinda iminsi yose aho uciye uzosanga ibintu bikuraba, ibintu by'ibisonga, ariko urinda byose urabikura mu nzira. Ntagire rero umuntu asubira kugira ubwoba ari muri Burundi. Naho hoze iki uravuga uti Mungu yupo. Rero ico turondera ari naco ndoto yacu nuko dutegerezwa kubaka ubuzima bushitse ku Murundi wese. Dutegereza kubaka ubuzima bushitse. Ubuzima bushitse nuko Umurundi wese azoba afise ibimworohereza byose bishobora gutuma aronka ubuzima. Kugira ivyo tubironke rero hariho ibintu bitatu dutegereza kuva ko tuguma turondera. Kurima tuzorima, korora tuzokorora, kwimba ubutari tuzobwimba. Mugabo hariho ibintu bitatu hateza kuboneka amabarabara, kuko niyo warimye uzoshora. Hategeza kuboneka umuyaga nkuba, kuko niyo wimbuye uzohingura. Mvuze umuyaga nkuba mbavuze n'igitoro. Nico mvuga amasoko ntanga nguvu. Dutegereza kuronka amasoko ntanga nguvu, kuko niyo akenewe kugira ngo duhingure twongere dushobore gushora ivyo dufise. Ubugira gatatu, turakeneye amazi meza. Utagira amazi amagara ntugira namba, naho wariye ucugwara korera. Nico dutegereza kuronka amazi meza. Ivyo bitatu ndabifata nk'ibintu nkama, kandi ubonye ubikenye ntuzuvuge ngo ijuru rirakorotse. Turiko turabirondera, niyo tuja nigwa rugamba turimwo. Amabarabara agenda yafata nk'imitsi mu buzima bw'umuntu. Nababwiye ko ndiko ndondera ubuzima, yuko Umurundi agira ubuzima bushitse. Kugira ubuzima we bushitse hariho kugira imitsi. Imitsi ni barabara. Umuyaga nkuba ni nk'amaraso. Igitoro murabona kiriko kirazunguruka ni nk'amaraso muri ya mitsi. Hanyuma amazi n'ubuzima. Ivyo rero nivyo bintu abene gihugu basaba bikomeye cyane inzego z'igihugu. Nico gituma inzego z'igihugu ziteganya kwita ku rutare kugira ngo turondere uburyo bwo gukora ivyo bintu. Kera twari twarahenzwe, twariyicarira ngaho indongozi zikicara ngo bifashanye zoza ngo twubake amabarabara, ukumva turi mu myamamazo ngo nzobakorera iki. Emwe migambi yo turayifise, uburyo nabwo bwo kubikora burihe? Ubabene igihugu muze murabaza indongozi kuvuze ngo uzodukorera iki, uburyo nabwo burihe? Kugira ngo duhamagarire incabwenge zose z'Uburundi kuguma bacuritse umutwe hamwe barondera ingene turonka uburyo bwo gukora iyo migambi. Kurondera uburyo mpamagariye rero abari mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta bose atanumwe avuyemwo, yuko mu migambi bafise muri mwibijya mwita PTBA mutegereza gushiramwo umugambi wo kurondera uburyo bwo gukora bijya bikorwa. Atavyo ushoboye ntuzoba uri ndongozi y'imboneza. Twebwe rero ntitwavugumye twicaye. Uburundi aho twabwakiriye bugeze turabona ko maze gutera intambwe incuro nyinshi cyane kandi n'ibintu biboneka. None rero dukomeze umurego kuko turahaye turahabona. Nongere mbere shimira umugambwe CNDD-FDD wo wabonye yuko abarundi bakwiye kugira amahera biciye mu gitegwa civoka, bariko barahimiriza gutera amavoka.
naryohewe cyane ko nasanze biri no mu bidukikije, amabarabara yose muriko murayambika ibiti by'amavoka, ejo aho bukera tuzosanga umwene gihugu afise ku mupfuko n'ibidukikije byose bimeze neza. Bijya biti muriko muratera muzobona ingaruka zavyo. Igihe nari umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano muri za 2008 niho igihe bavuga bati ikiringo cyawe kiraheze cyo kurogorobwa bushikiranganje, nagize umunsi mukuru mvuga nti ndatomboye cyane kuko shikanye ntamenye. Hariho abandi baca barira ngo ikiringo kiraheze, je wanje navuga nti kizima shikanye ntamenye. None rero mugambwe CNDD-FDD kubona wampaye amanota bakabona yuko mbandanye igikorwa, nanje biranshimisha nkongera nkabishimira Imana, nshima nuko nkorera abashima. Ndashimira kandi abadusengeye. Igikorwa nticari cyoroshe, ariko naranezerejwe nuko abanyandikira bose bavuga ngo gumye umutima turagusengera, baba Protestant, baba Abayisilamu, baba Bakatolika, bose nta numwe atasengeye. Kubera uko kunsengera byaratumye tugira ubumwe. Aho hambere hahise ntiwabona amashengero ashobora gukoranira hamwe, wamenga ni imigambwe iri kwirahiganwa. Babonye ugiye mu isengero ya Katolika abaporoti bacumenga baraguciye. None ubu ni murabe, ubu n'igikorane duhera ku nkuka y'imisa tukabandanya, twabanje kuja kuri altare tugahereza amashikarwa yacu, tugahereza imitima yacu, Imana ikayakira, tukaza tukayitambira kandi dufise umutima wera. Mwebwe rero ndabakengurukiye mwese mwarasengeye kandi n'ubu mubandanye musenga, kuko uru rugendo sugwi wanje ni urugendo Imana yonyene yatanguje kandi niyizi ingene ruzorangira. Icikora iturangira itwereka inzira, igaheza ikatuja imbere ikatumurikira, hanyuma tuzoshika. Ndabakengurukiye rero ku gisabisho canyu, ngoma ndabasaba ngo mubandanye. Shimire rero n'abandi bagiye baradufasha mu bukene bwacu. Hariho ibikorwa byinshi byakozwe kubera hariho abadufashe mu mugongo. Aha novuga ibikorwa byakozwe bikomeye cyane atawari kuvyitura, nk'igikorwa cyo kubaka stade Intwari. Murazi yuko ugwaruka rwari rusigaye ruja gukinira hanze mu bindi bihugu, none ubu bakinira mu gihugu cyacu, natwe abandi bakazana ya mahera mva makungu mu gihugu. Nkaho ntavyo twari kwishoboza kuko mu mahera akora mu mwaka ntivyari birimwo, mugabo dufatanye twese abantu badufashe mu mugongo, baba mu mahanga baba Abarundi, bose turabashimira cyane. Hari ibindi bikorwa vyakozwe nk'ivyo byo kubaka ibirimba, benshi baradufashe mu mugongo kandi biragenda neza. None rero uno munsi n'umwanya wo kubashimira. Ariko rero gushima kwa iminsi yose kujana n'ukongeza. Urugendo ntirurahera, turiko tugenda muri ca gihugu Imana yasezeranira Burundi. Ico gihugu ni gihugu gitembamwo koko amata n'ubuki. Ubwo buki nitwe tuzoburondera buriyo, mugabo nitwebwe tuzobuhingura. Ayo mata nitwe tuzoyahingura. Imana ikikora yamaze kutwereka, hanyuma iri kumwe natwe, ivyo tutishobora irabishoboye. Ubwa mbere iraduha imvura nziza, yaduhaye amazi, iguma iduha n'ibindi. Jewe narigeze kubwira musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, igihe natangura aya mabanga, ikibazo c'amazi kiri mu bibazo bimpagaritse umutima. Nkavuga nti ndakeneye yuko Abarundi bose nobona banywa amazi meza, kandi uwo mugambi tugejeje kure cyane. Ndabona ibice dushitseko n'ibice bihimbaye. Tubandanije umurindi turiko, uwo murindi wo ivyo twamaze kuronka bizovyara ibindi, ku buryo tubona yuko nko mu myaka 4 bishoboka ko mu Burundi ibice 95% byose bazaba bafise amazi meza kandi batavomye kure. Ni ibintu bishoboka. Hanyuma rero uwo murazi yuko mu myamamazo nabishize imbere cyane. Hariho intara nashitsemwo, intara ya Mwaro ya kera, ahantu igihinga ku musozi wa Gihinga. Abene gihugu baca bambwira bati
naho wararamwo gute ivyo vy'amazi binume, tubwira ibindi vyose havuyemwo amazi. Twebwe twaramaze gucika intege, twarihebuye nta mazi tuzopfa turose ngaha. Ni kubera iki? Ngo turi ku gisozi kirekire kiri hejuru, nawe womera gute nta mazi woronka uzana ngaha, nawe ufise ikimoteri kiyasunika gute? Nca ndababwira nti ibinaniye abantu ntibinanira Imana. Jewe rero ntingira ndaciteka ico gikorwa ndagishobore. Mu mezi makeyi adashika nk'atandatu naciye ngenda nkoresha imashini yo kwimba kugira ndonke amazi ngaho nyene mu Nyakarere. Ndayaronka mugatari menshi cyane, mugasa ndababwira bace bubaka urutangi hejuru runini kugira urwo rutangi ruzoce rutangarera amazi mu mihana. Ico gihe baravuga bati umwizero urataguraza bwa bundi wewe ivyo uvuze biraba. Noneho haciye iminsi tubandanya turondera ncasanga ishirahamwe rya Odage Caritas ryatoye iriba hahandi nyene, iriba riri hejuru rishobora kuzana amazi hari harananiranye. Ayo mazi nije nagiye kuyugurura. Ngiye kuyugurura nabwiye musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, aranyiganira ingene bari barabuza amazi kuva kera, n'abazungu bari baraje gupima barayabura. Nca ndamubwira nti musenye ntiga ndabwira ikintu kimwe, Imana yama ihagaze ahantu ibonye indongozi ico yipfuriza bene gihugu, akabona ko ari umwitwarariko wayo, Imana irakora ikintu. Ntirijya riba ntiwumva ko mvuze ko bari basaza riri hasi. Ntiburya Imana ibonye umujya mwitwarariko ufise nkaja kwimba ndayarondera, Imana yacirarira riduze rishira hejuru. None ubu bafise amazi ubu yose emwe bose barinywera amazi kandi ari bavuga ngo n'umwiheburo. None mu Burundi mweho mvuze nti umunwa wose utegeza kuronka ico fungura, ntimwavuga ngo ivyo birashoboka. None musari kwashi muheruka kubera iki? Iyo ubaye umwitwarariko w'indongozi yemera Imana akayubaha akagendera mu nzira zayo, nta kibuza yuko Imana nayo idakora ivyayo. Muribuka igihe imvura yari yacitse, nkabasaba nti twese tuje kwipfukamiro dusenge, dushobora kuba twarakoze igicumuro, Imana igaca yirabira hirya. Ntiyaciye iduha imvura. Naga ndamenyeshe yuko nagumye ndondera igituma igihugu cy'u Burundi atari cyo gihugu cya mbere gitunze ku isi. Ukaraba nk'igihugu nka Singapore ingene gitunze ku isi, aragahugu gato ikatagira n'ubutare. Aha mu Burundi twuzuye ku butare. Nca ndavuga nti muraraba neza ibicumuro twakoze muri kahise kacu biradukwegera umuvumo, Imana ikaraba hirya. Kuva Imana dutanguye kubona ko ariyo irongoye Burundi, murabona ibiriko birahinduka, murabona ingene turiko turabona. Imana nitwe twari twarakweze umuvumo wayo, twarayirukanye tuja mu bwicanyi, tuja mu bintazi, tuja kuraguza. None Imana twayihevye mwagomba igire gute? Hanyuma Imana tuyigarutseko nayo yaragarutse. Nico gituma bijya vyaha vy'ubwicanyi twakoze vyakozwe n'indongozi z'igihugu, dutegerezwa kubisezera kandi tukavuga tuti ibi vyaha tubishira habona kugira ntagire indongozi nimwe izosubira gucutsa umutima ngo ikora ivyo vyaha. Birambabaza cane iyo bumvise ngo ihonyabwoko bw'irindwi na kabiri bagaca bumva umenga n'abatutsi barikoze. Nagira ndabaremeshe, rijyaho njyamwo bwoko ntiryakozwe n'abatutsi, ryakozwe n'indongozi zari zirongoye igihugu. Abo nabo ntibagira ubwoko. Ntihagire rero umututsi asubira kugira ubwoba. Twebwe dushaka kwerekana yuko indongozi mbi ihonya igihugu. Ntihagire indongozi zizosubira. Byakozwe n'indongozi, ntihagire uzobesha ngo vyakozwe n'ubwoko. Ntihagire abazorabana nabi, hagira abagira ubwoba, cyangwa hagira biyumvira ngo no kwihora ngo canke ngo ndabe nabi naka. Vyakozwe n'indongozi baraye babitweretse neza. Indongozi zarabiteguye zirabishira mu ngiro kugira bahonye ubwoko bumwe. Ntihagire rero usubira kwitirira ngo ni twebwe ngo batwagiriza ko ari twe twabikoze. Nta batutsi babikoze, byakozwe n'indongozi. Nico gituma ndabahamagarira abahutu n'abatutsi n'abatwa twese hamwe tubumwe mu gutorera umuti ivyo bisebe vyose, tubivure, tubinyukure neza, tubishira habona, kuko igikomere utakinyukuye kugishira habona ntigikira. Tukinyukure rero naho kibabaza, mugabo neza tumaze kucutura neza tugishire ku muti, duce twigira twitwa Barundi turongowe na se Barundi. Tumenye rero yuko ubu turi ku rugendo.
imbona kazoza turayifise. Imana iri kumwe natwe itumurikira ijoro n'umurango. Imana niyo yambere ikingira Uburundi. Turi kuri urwo rugendo rero mumenye urwo arirwo. N'urugendo tugenda turagwana. Bene Israeli bagenda baragwana n'inyota, bakagwana n'inzara, bakagwana n'uruzuba, ndetse hariho n'abami babategereye bakagwana. Hagira uzoduhungabaniriza amahoro. Twese tugira urunani, ibyo tubigumye ubwo n'urugamba, kuko vyerekana niyo nzira tumaze kugenda. Ivyiza vyose mubona dufise nigwo rugendo, muharura ibirometero nigwo rugendo tumaze kugenda. Ibi vyiza vyose dufise, ibi biri imbere yacu dutegereza guhangana navyo. Navyo ivyo bibi n'ubukene. Ntihagira uzobona ngo nkenyiki aca cika inkokora, uraca uvuga uti ikiraka kirabonetse, nje guhangana nawe wenyene wabukenewe. Ntihagire uzobona ngo iki kirabuze, amenye ko gihagaze kuri bwa bukene nyene. Reka tugwane navyo, kuko n'urugamba rubandanya kandi tutegerezwa kurutsinda ko turi kumwe n'Imana. Turahanganye rero. Iyo uri ku rugamba uri kumwe n'Imana ntiwidodomba. Niyo haje bikomere cyane tuvuga uti Imana nihiri, ti Mungu yupo. None rero ndababwire, iminsi yose ukazobona igikomeye imbere yawe uzovuga uti Mungu yupo. Uzovuga uti Mungu yupo. Ntihagire ikizobakanga. Naho kizoza gifise ingufu zingana iki, urazobwira uti urahirwa ubusenga iyo nsenga. Nawe usenga Rusiferi nzokunesha, nawe usenga iyo senga nawe ntirenganya, iraza umunsi wayo. Bahora bavuga bati nimbwa ntibura umunsi. None rero tumenye ko turi ku rugamba, turi ku rugendo. Urwo rugendo rero hariho ivyo rudusaba. Urwo rugendo hariho ivyo rudusaba. Ubwa mbere n'ukwemera yuko turi ku rugendo, kandi tukemera ko irya mbona kazoza tuzoyishikako. Tubanze tuvyemere. Aburahamu Imana yaramubwiye iti wewe iki gihugu uzokihugabira, aca aravyemera. Kandi Imana yarihejeje kumubwira yuko uruvyaro rwiwe ruzoba abangazi babaja. Mugaremera ati je ndazi igihugu uzokimpa naho biri uko. Ubanza kwemera rero igihugu gitera bata n'ubu kitutegeza kugishikamwo tuvyemere. Ikigira kabiri rero urugendo rurakomeye no kwihangana. Ntituruhe, twihangane. Nihaba hari ico tutarashika kuno munsi tuzogishikira ejo. Nihaba hari ico tutazoba turashikira ejo tuzogishikira hirya y'ejo. Mumenye yuko ivy'Imana biri ku murongo, kandi ivy'Imana ntivyera ngo nukwera uri kurarira. Vyera hageze aho Imana yavuze. Burahimu yarinze afata arahabona, Yakobo arafata arahabona, Izahaka arafata arahabona. Yakobo urumva bose hagiye kubonwa nande? Karebu na Yosuwa bonyene, na Musa ari Musa ntiyahabonye. Muga imbona kazoza yagumye ari yayindi. Nico gituma ari ukuguma mwihangana, imbona kazoza muyigumye, mutiyo turiko turaja turahabona kandi tuzohashika. Ubugira gatatu, kurinda. Mu Kirundi baramaze ngo umugabo arinda akaje. Ubugira gatatu rero no kurinda. Urinda iminsi yose aho uciye uzosanga ibintu bikuraba, ibintu by'ibisonga, ariko urinda byose bikura mu nzira. Ntihagire rero umuntu asubira kugira ubwoba ari muri Burundi. Naho hoziki uravuga uti Mungu yupo. Rero ico turondera ari naco ndoto yacu nuko dutegerezwa kubaka ubuzima bushitse ku Murundi wese. Dutegereza kubaka ubuzima bushitse. Ubuzima bushitse nuko Umurundi wese azoba afise ibimworohereza byose bishobora gutuma aronka ubuzima. Kugira ivyo tubironke rero hariho ibintu bitatu dutegereza kuva ko tuguma turondera. Kurima tuzorima, korora tuzokorora, kwimba ubutari tuzobwimba. Mugabo hariho ibintu bitatu hateza kuboneka amabarabara, kuko niyo warimye uzoshora. Hategeza kuboneka umuyaga nkuba, kuko niyo wimbuye uzohingura. Mvuze umuyaga nkuba mbavuze n'igitoro. Nico mvuga amasoko ntanga nguvu. Dutegereza kuronka amasoko ntanga nguvu, kuko niyo akenewe kugira ngo duhingure twongere dushobore gushora ivyo dufise.
Ubugira gatatu, turakeneye amazi meza. Utagira amazi amagara ntugira namba, naho wowe wariye ucugwara korera. Nico gituma dutegereza kuronka amazi meza. Ivyo bitatu ndabifata nk'ibintu nkama, kandi ubonye ubikenye ntuzuvuge ngo ijuru rirakorotse, turiko turabirondera, niyo tuja nigwa rugamba turimwo. Amabarabara agenda yafata nk'imitsi mu buzima bw'umuntu. Nababwiye ko ndiko ndondera ubuzima, yuko umurundi agira ubuzima bushitse. Kugira ubuzima we bushitse hariho kugira imitsi. Imitsi ni barabara. Umuyaga nkuba ni nk'amaraso. Igitoro murabona kiriko kirazunguruka ni nk'amaraso muri ya mitsi. Hanyuma amazi n'ubuzima. Ivyo rero nivyo bintu abene gihugu basaba bikomeye cyane inzego z'igihugu. Nico gituma inzego z'igihugu ziteganya kwita ku rutare kugira ngo turondere uburyo bwo gukora ivyo bintu. Kera twari twarahenzwe, twariyicarira ngaho indongozi zikicara ngo bifashanye zoza ngo twubake amabarabara, ukumva turi mu myamamazo ngo nzobakorera iki. Emwe migambi yo turayifise, uburyo nabwo bwo kubikora burihe? Ubabene igihugu muze murabaza indongozi kuvuze ngo uzodukorera iki, uburyo nabwo burihe? Kugira ngo duhamagarire incabwenge zose z'Uburundi kuguma bacuritse umutwe hamwe barondera ingene turonka uburyo bwo gukora iyo migambi. Kurondera uburyo mpamagariye rero abari mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta bose atanumwe avuyemwo, yuko mu migambi bafise muri mwibijya mwita PTBA mutegereza gushiramwo umugambi wo kurondera uburyo bwo gukora bijya bikorwa. Atavyo ushoboye ntuzoba uri ndongozi y'imboneza. Twebwe rero ntitwavugumye twicaye, Uburundi aho twabwakiriye bugeze turabona ko maze gutera intambwe incuro nyinshi cyane kandi n'ibintu biboneka. None rero dukomeze umurego kuko turahabona. Nongere mbere shimira umugambwe CNDD-FDD wo wabonye yuko abarundi bakwiye kugira amahera biciye mu gitegwa civoka, bariko barahimiriza gutera amavoka. Naryohewe cyane ko nasanze biri no mu bidukikije, amabarabara yose muriko murayambika ibiti by'amavoka. Ejo aho bukera tuzosanga umwene gihugu afise ku mupfuko n'ibidukikije byose bimeze neza. Bijya biti muriko muratera muzobona ingaruka zavyo. Twe dushaka gushimikirako bavuga bati urugamba rurabandanya, urugendo rurabandanya, ariko nitureme tuzoshika amahoro mu gihe tuzoba dufise imboneza, tukaba dufise indongozi z'ukuri zibona iyo zija. Ico rero cyo tugiye kwihatira ko kugira ngo tugire intwaro ibereye nziza mere nka Yetiro. Nitwipanga neza tuzoshika amahoro. Imana ibahezagire.